ihuriro ry'ugwaruka. Iri ni ihuriro ry'ugwaruka. Mu kiganiro ihuriro ry'ugwaruka, Remesha iraganira na bamwe mu gwaruka ku bihanze ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu iminsi yose ya gatatu. Ihuriro ry'ugwaruka ni kuri wese 3 Remesha.net. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cyahariwe ugwaruka, ihuriro ry'ugwaruka mutegurirwa na magazine Remesha. Muri ko murakurikirana Remesha magazine. Umugera w'amacakubiri uracagisibije mu gihugu cyacu, uko bukeye nuko bwije naco CNDD-FDD idakora kugira itwereke neza agenda yayo iri kashe ibandanya itegurira Uburundi n'abarundi mu gutsimbataza umugambi wayo ishira imbere wa ideologie d'exclusion et du génocide. Amakuru menshi y'ibimenyesha makuru bitandukanye agaruka ku kwiyunga na FRDC na leta ya Kongo mu guhohotera no kwica bunyamaswa abatutsi bo mu buseruko bwa Kongo. Nyuma yaho ihuriza hamwe n'abasize bakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yakorewe abatutsi, interahamwe za FDLR banywa bagirana mu gihugu hagati maze baravyunyuye bashizeho n'isamirizi biba amacakubiri nka kumwe kwa RTLM Milkorine kugira bashike kuguteranya abanyagihugu babateremwo umugera w'amacakubiri. Abazi uko RTLM yakora muri biriya bihe niko bimenye FM canke BBCC canke bimenye Burundi Communication Center ije ikora. Ubwa mbere bahora bakora ama podcast bakayahanahana ku ma WhatsApp no ku mbuga ngurukana bumenyi ifashijwe na CNDD-FDD na leta yayo. Ubu mu kuvyunyura iraje iyiha frequence canke umurongo wa FM 107.1 MHz ikorere ku mugaragaro nk'iradio yemewe n'amategeko. Mbega iyo ngendo ya CNDD-FDD yo kubiba ugwanko yoba igamije iki? N'izihe ngaruka zishobora gushikira ugwaruka n'abarundi, eka mbere ingaruka zishobora kuzoshikira Uburundi? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe nabo turi kumwe. Umushinga naye Bonfils Niyongere ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije nongera ndamutsa mwe bumenyesha makuru muri kumuremesha kino kiganiro, ndamutsa nabo turiko dusangira ikiganiro n'abazodukurikirana hanyuma. Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Emmanuel Ndereyimana, ndabaramukije namwe ndabahaye kandi n'ikaze. Mwaramutse neza bwana mumenyesha makuru. Mboneho kuramutsa nabo tugiye gusangira ikiyago, mbese nkaramutsa n'abagiye kumviriza kino kiyago aho bari hose mu Burundi no kwisi. Murakoze. Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Esperant King na Karutimana, namwe ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza. Nkaramutsa abo turi kumwe muri iki kiganiro, nkizera ko tuzakuganira neza. Ndaramukije n'abariko baratwumviriza, nkabashimira ko mwantumiye muri iki kiganiro. Murakoze. Iyi muri ko murumviriza ni Remesha magazine. Mu gutangura kino kiganiro umushinga naye Bonfils Niyongere tugaruke kuri ideologie d'exclusion et du génocide yibasiye kano karere k'ibiyaga binini. Mbega iyo ideologie imeze gute, iyaje gute, mubona yoba iri kuwuhe murindi uno munsi mu karere? Ivyiyumviro vy'ihonyabwoko canke vy'amacakubiri vyaje gute muri kano karere? Muri kano karere k'ibiyaga binini ivyo vyiyumviro vy'ihonyabwoko canke vy'amacakubiri canke gukumirana vyatanguwe n'umudagi yavyitiriye icigwa cerekeye ivyo kuraba ngene abantu babayeho canke ngene abantu babaho n'imiryango yabo canke inkomoko zabo. Uwo mudagi yitwa Hans Mayer yasohoye igitabo citwa Day Warundi mu mwaka w'1916. Ku rupapuro rwa 27 w'ico gitabo niho yerekana umuzi cyane ukomeye w'amacakubiri, ahavuga ko mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda hari ubwoko butwara kandi abo butwara nabo ngo batariyumvira kwikukira canke kwiganzura abo batwara.
ico gihe rero ntiyadeha ubwoko bwari bwo yavuga ko ari ubwoko bw'abatutsi kandi ko ngo bushobora kubangamira intwaro ya gikoroni canke bukabangamira inyigisho za gikristu. Ivyo bintu rero sinzi iyo yabikuye ntawuzi ingene yabizanye, ariko nivyo vyahavuye biba umurandaranda canke ukurandaranda kw'amacakubiri yahavuye avamwo n'ivyiyumviro mponyabwoko mu karere k'ibiyaga binini vyagiye bishinga imizi. Ingene vyagiye birarandaranda, ingene intwaro za gikoroni zabishizemwo vya indirect rura canke administration indirect, bagakoresha divide at impera canke kubagabura kugira baronke ingene batwara. Ntawe wo kwirirwa arabiteba ko vyarasiguwe cane mu biganiro vyinshi, kandi n'ubu vyirwa birasigurwa n'abagerageza kugira ngo barogore abariko barogwa nako kahise kabi. Umurindi rero amacakubiri ariko uyu munsi ni munini kuko mu gihugu c'u Burundi hasanzwe hari abantu benshi bigisha amacakubiri, imbonerakure, abategetsi batandukanye mbere gushika ku mukuru w'igihugu. Urumva no mu majambo bavuga harimo imvugo mfobeko, bavuga amacakubiri kandi yumvikana, bavuga ko hari abantu bahora ari ba nyarucari uyu munsi ari bo batwara, bavuga ko hari abantu naho bahora batwara ubu babaye ba nyarucari, kandi bigoye ukuntu bazosubira kugaruka mu burongozi bw'igihugu. Urumva aho ivyo abariko aravuga iyo bijana, uciye uraba ingene bariko barandura umugenzo w'ubushingantahe watunganirije abantu muri za nkingi za demokarasi za kera zo ku ntwaro ya cami, ugaca uraba ukuntu bariko bararondera ko imigenzo yose y'igihugu yaranze abarundi isibanganywa. Biraboneka ko turiko tugenda ahantu habi. Hanyuma kandundura canke akabi n'akabibi kageza aho bemerera ikimenyesha makuru nka Bimenye Communication Center bakagiha umurongo wa FM kivugira ko ikimenyesha makuru tuzi ko gikora nka ca kimenyesha makuru caturira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda citwa RTM. Ico kimenyesha makuru kikaba kije kwikira izindi nyigisho z'abantu bitwa nka Bantafatiro, nk'abantu bitwa ba Kenny Claude, nk'abantu bitwa Frederico Nzeyimana, n'abandi bantu bakorera ku buhinga ngurukana bumenyi bitwa ba Bwejeri, n'abigishwa babo mbere harimwo n'abihindura amazina. Abo bose n'abantu bigisha amacakubiri, ahubwo abarundi b'umutima bari bakwiye kubagwanya bivuye inyuma. Inyigisho rero z'ihonyabwoko naho zigeze mu karere no mu Burundi. Muri Kongo hoho murabona ko bigeze ahantu vyageze aho bica abantu bakanka nuko tobara abanyekongo ntibabice gusa bakabaturira mu nyuma mbere no kubarya bakabarya. Ivyo rero bibabaje, nubwo bivugwa muri kahise kabi kabaye mu karere haba mu Rwanda no mu Burundi, bisubiye kuba mu kindana ca 2021 biba biteye ubwoba kandi biba bifise umurindi uteye ubwoba. Ikindi giteye ku murindi nuko n'intambara ikibera hakurya y'urubibe rw'u Burundi muri Kongo, basobanura ibintu n'ibindi berekana kumenga yoba hanini ifatiye kuri izo ngendo z'amacakubiri, gukumirana no gusasira indava ikibi. Murakoze. Bonfisi, ikiganiro cyacu naho nyene gihagaze kwemererwa kwa Bimenye FM, ariko reka Ndereyimana nawe ubanza utubwire ico uzi kuri idéologie d'exclusion et du génocide yibasiye aka karere kacu. Idéologie du génocide d'exclusion yaje gute, iri kuwuhe murindi? Urasubira urabaza uti muri iyi misi mbona bimeze gute mu karere? En fait, ico nashaka kuvuga kuri ico kibazo cawe, idéologie ya génocide na exclusion ni uburyo abatware babi badashoboye gutwara vyabananiye batoye kugira ngo binyegeze inyuma y'ibintazi ko bananiwe gukora. Hako abanyagihugu babajije bati turabuza amazi, turabuza amatara, nta muyaga nkuba, amabarabara yaratitutse, nta gitoro dufise, ibyo byose bakabiraba bakavuga ati nta fumbire tugifise gufumbira imirima ngo twimbure neza, kubera atanyisho baba babifise ko rero
baca baja mu bindi byo gusamaza abanyagihugu, kubereka ngo naka ni babi murabahange, abandi nabo bagaca batwagwa nabwo bakagira ubwoba, hakuguma bashira pression ku butegetsi ngo bubaha ibyo bakeneye bafitiye uko uburenganzira bahabwa n'amategeko n'ibwirizwa shingiro, baca baja muri ya position yo kugira ubwoba ati abakuru barinze babivuga ubwo bishobora kuba ari byo nani, bagaca baja muri sinzi uko novyita mu Kirundi, bakaja mu byo kurondera kwirinda ikidahari, ariko muri ico gihe urunga umuntu agiye mu byo kugaba akaja muri position yo kuba yumva yogaba, mu kugaba rero ni hahandi haba imbarutso ukaza wumva abantu bashiranyeko, mwarabibonye ibyabaye mu Rwanda, mwarabonye ibyigishwa mbere yuko bashika mu gukora ibara bagakora jenoside yakorewe abatutsi. Murazi inyigisho zagiye ziravugwa ku mastade n'ibiki babwira abantu bati muwe hange banaka ni babi baje kubamara ahubwo tubitange tubamara. Urumva muri ico gihe rero wa mutegetsi yarazi ko ira de compte à rendre, ashaka afise ibyo abanyagihugu bamubaza kugira ngo abatorera inyishu z'ibyo bakenye. Abaronse rero ingene yigovyora akaja muri ivyo bisamaza abanyagihugu bakemera bakicwa n'inzara, nawe akaguru yageretse ku kandi. Nivyo nta kindi, n'amateknike yo gusamaza abanyagihugu kugira ngo babandanye babatwara bufuni na buhoro, mu gihe nabo bagiye muri mu kwipozisiona ngo banaka bagiye kutumara. Ariko rero murazi ko bitebuke iyo nivyo babonye bagiye kubihinyura baca bakreye ama mechanisme yo gushiranako. Ari hamwe rero muri aka karere tutagavye ibara ryaguye mu Rwanda rirashobora gusubira kugwa, kuko murumva ko inyigisho ziguma ari za zindi nyene. Nk'iyo umukuru w'igihugu agiye ngaho akavuga ati igihe ba Pacifique bahora bajya twari dushonje, abariko akaburira abahutu, kuko mu kuvuga ngo ba Pacifique ni yindi mvugo washatse kuvuga ati abatutsi igihe bariko barajya twari tugwaye kwaje twari dushonje. Umva nivyo nuno munsi biracariho kandi biri ku murindi munini cyane, tutahagabiye tuzibuka kubogora twamaze gusesa. Murakoze cyane Ndereyimana. King, namwe niki mwoshikiriza kuri iyo ideology turiko turavuga? Ku bijanye n'iyi ideology d'exclusion de genocide iriko irabigwa, iriko irabagarirwa, iriko iravomererwa ngaha muri aka karere na cyane cyane mu gihugu cacu cy'u Burundi. Twobanza tukamenya ideology niki. Ideology ni ivyiyumviro, ni ivyiyumviro canke ibikorwa. Hanyuma muri ivyo bikorwa hagiye ko iki ca exclusion canke genocide, ni ivyiyumviro canke ibikorwa bigana gukumira bamwe, gutandukanya abantu, guha agaciro bamwe abandi ku gaciro, iteka umuntu akamwaka iteka ry'ubuntu ryo kuba umuntu, ukamwita icyo atari, hamwe naho uwo mugirira nabi biba ataco bivuze n'umutima wawe uba ataco wicuza, kuko uba wamwatse ubuntu, asigaye nawe nyene akavyumvamwo yuko atari umuntu. Niko ubundi ivyo vyiyumviro bitangura vyo gukumira. Nk'aho iwacu mu karere canke iwacu i Burundi, iryo kumira canke genocide zikorwa izo tumaze kubona zifatiye ku moko, zifatiye ku ntara aho umuntu avuka. Ibijanye n'amadini ntibirabaho, ntibiragaragara, ariko ikindi bifatiyeho ni politike, imigambwe, ivyumviro vya politike navyo nyene
aho imigambwe iba yubakiye ku macakubiri y'ubwoko canke intara. Izo nyigisho rero zaje mu gihe c'ubukoroni. Ubukoroni abazungu baje kudutwara kudukoroniza baravyifashishije muri vya bindi vyo kugabura abantu kugira ubatware ariyo diviser pour régner. Barabikoresheje mu kwigisha bamwe, abandi bakabashira no mu ntwaro, ariko abandi bakabakumira. Nyuma y'ikindi gihe bakaca bazana abandi bari barakumiriwe, bakabashira mu nzego, bakabigisha, bagaca bababwira ko abari barabakumiriye ari babandi bahora muri ivyo bibanza, bahora muri iyo ntwaro. Urumva ishavu n'inzigo bica bivyuka. Ariko Jesse noguma nshimangira ko ivyiyumviro vy'ihonyabwoko ari abazungu ari abakoroni babiduteza, kuko tumaze imyaka myinshi twarikukiye tuyoborwa n'abarundi bene wacu, ariko uwuhageze ntiyigera abona akamaro ko guha agaciro abarundi bose, ko kunganisha abantu, ko gukumira iyo ideologie d'exclusion di genocide. Uno munsi mu minsi iheze twahora turiko turibuka n'ubu tucibuka ivyabaye kuva itariki 21 Gitugutu mu 1993, aho habaye ubwicanyi burenze, aho Nations Unies ONU yashiraho komisiyo ikaza igatohoza ivyabaye, igasohora raporo ivuga ko hariho ibyaha bigaragara ko habaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri ico kiringo. Rero kubona bitahanywe nta gitangaje kiriho, kubona uno munsi bikibandanya kuko ababikoze ntibigeze bahanwa, ahubwo barashimiwe. Ivyo vy'imviro vy'ihonyabwoko canke vyo gukumira muri aka karere kacu vyarakomeye cane. Nari mvuze Burundi vyabaye iyo raporo ya Nations Unies, ya komisiyo ya Nations Unies yemeza ko habaye ivyaha vy'ihonyabwoko. Murabona ivyabaye mu Rwanda mu baturanyi bacu, naho mu 1994 vyageze ku ihonyabwoko ryahitanye abatutsi barenga umuriyoni. Ivyo vyumviro rero birahari. Uno munsi naho murabona ibiriko biraba, so uno munsi gusa kuko bimaze igihe naho muri Kongo mu babanyi naho murabona ko naho nyene hariho abariko baricwa bazira ko bavuga ikinyarwanda, bazira ko ari abatutsi canke abanyamurenge. Ivyo vyumviro rero vyo kuhonya abandi, vyo gutandukanya abantu muri aka karere birahari, biriko birigishwa, hariho ababigize umwuga. Nico gituma nariko ndavuga nti ibi nivyo kugwanya hakiri kare. Bonfils, reka tugaruke kuri Bimenye FM. Ideologie ko yigishwa igakwirakwizwa mu banyagihugu, nigiki mwovuga kuri ico kimenyesha makuru BBCC iheruka guhabwa uruhusha rwo gukora ku mugaragaro ku butaka bw'u Burundi biciye ku murongo wa frequence? Mbega nta makenga byo dutera? Kubona ikinyamakuru Bimenye carahawe umurongo birateye amakenga umaze kucumviriza canke amaze kucumviriza ivyo kivuga, ngene gituka, nuko mbere no kucita ikimenyesha makuru ni nko gutukisha umwuga wo kumenyesha makuru. Twocita ko ari igikoresho cyo gukwiragiza inyigisho z'amacakubiri, inyigisho zo gukumirana, inyigisho zihembera zikabiba urwanko mu gihugu. Rero kubona yahora bikoresha ku buhinga ngurukana bumenyi, bakabikoresha uyu munsi bakabaha umurongo wa FM, ni kimenyetso ntaseswa, nta utirigura avuga bimwe avuga atakuzuye ntikamurikwa. Ni ikimenyetso ntaseswa ko ubutegetsi bushigikiye ivyo bintu vyo kwigisha amacakubiri. Kanatsinda murabona ko abahanwa bagirizwa ayo mabi
si ntibahanwa ababa babikoze ahubwo bahanwa abo baba bavuga ibidasa n'ivy'ubutegetsi bushaka. Akarorero gatangwa ni nk'ako umumenyeshamakuru Sandra Muhoza urabona ko apfunzwe kuko ariko abaza imipanga yoba yatanzwe ico yoba igomba gukoreshwa, kandi bivugwa ko iyo mipanga yahawe urwaruka rw'imbonerakure hejuru y'ibigwanisho bicira umuriro, inkoho n'ibindi bama bariko bakoramwo imyimenyerezo, na cane cane ko n'urwo rwaruka rw'imbonerakure bavuga ko ruheza rukajana n'abasirikare kurwana mu gihugu ca Kongo ku ruhande rw'imigwi ishigikiye leta ya Kinshasa. Urumva rero ko dufatiye kuri ivyo vyonyene guhana uwo yabajije ati mbega iyo mipanga yoba ari y'ubu gusa utarigera uhana ahubwo haye umurongo wa FM umuntu yigisha amacakubiri ku murango avuga ko abantu ari abana b'inzoka, ukumva ko ari ibintu vyiza vyo kumviriza. Navuze ingene n'abategetsi wumva ko babivuga mu mvugo mfabeko, umukuru w'umugambwe Reverien Ndikuri uhora wumva ingene avuga ngo barapanze akarere ku mutumba ngo uzovyura umugara nta n'uzoba carukana. Nta utayobewe kandi ko abariko baravuga ivyo boba bafise uruhara hamwe hakozwe amatohoza ataho yegamiye no mu bwicanyi butari buke bwagiye buraba haba muri kahise ka kure na ka hafi mu Burundi, ahubwo bari bakwiye ko intahe ibakubita mu gahanga hanyuma bakaronswa ikibanza kibabereye. Uyu munsi rero babandanje bigisha amacakubiri, urumva ni bimwe baca bavuga ati yakariye ntigata. Mushinga naye Esper, nigiki namwe mwovuga kuri ico kimenyesha makuru cyahawe umurongo n'indongozi z'u Burundi zishinzwe gukurikirana ibimenyesha makuru? Murakoze kumbaza kuri iki kibazo kijanye n'iyi radio BBCC iheruka guhabwa umurongo wa FM mu Burundi, irigisha amacakubiri, irigisha bimwe na impeje kuvuga, bimwe na ko ndavuga ko abazungu abakoroni bagiye tutoguma tuvuga ko ari bo babivye iyo mbuto, barayibivye ariko natwe nk'abantu ku mageneration angaha amaze kuza ntitwaba tukiri muri izi nyigisho zo gutandukanya abantu. Iyi radio BBCC ni radio ifise aho ivugira, ifise abayirongoye kandi bazwi n'ubutegetsi bw'igihugu. Ivyishikiriza nivyo biteye ubwoba, biteye n'isoni mu gihugu kitiyobora, mu gihugu gifise abayobozi, mu gihugu gifise inzego zose zikwiye, ariko kumva iriko irigisha amacakubiri ikoresheje amajambo akarishe cane ashingiye ku rwanko gukwanka abatutsi. Bo bavuga ngo abatutsi ngo n'abahima ngo nibo ngo bazanye amabi yose ari mu Burundi, ko ari abantu babi, ari abantu ataho bataniye na shetani. Abemera Imana shetani muhora mubona bariko baramugereranya, bamushushanya, bamucapa, bacapa ikintu giteye ubwoba cyane. Rero iyo bavuze ubwo bwoko ko ari kimwe na shetani, bavuze baba bashaka kugaragaza ko uwuzoyibona iyo shetani azoyice canke azoyitange. Urumva ntaho turiko turaja atari muri kabi kabishe twariko turavuga hejuru, kuko bihera ngaho babandi bahora bavuga amategeko 10 intambwe 10 zigeraho kugira genocide ibe canke nibiba inyuma genocide yabaye. Ubu sinzi intambwe twatugeze ariko ndabona yuko tugeze ku ntambwe za nyuma, zizo genocide ziriko zirategurwa canke ziriko zirakogwa mu gihugu c'u Burundi. Twese turibuka ivyabaye mw'ihonyabwoko ryabaye mu babanyi mu gihugu c'u Rwanda. Harateguwe iradiyo Mirikorine yigisha amacakubiri, izuba riva kuri mikro, igihugu kibashigikiye, barigisha amacakubiri, barigisha ko umututsi ari inyenzi, barigisha ko inyenzi ariyo kwica ku maradiyo. Murabona ivyabaye, murabona ivyakurikiye.
kuko ijwi ry'iradiyo rigera kure zageze kuri jenoside. Uno munsi naho iwacu bakaba bemeje izi radiyo za BBCC n'izi za Bimenye FM zigisha ayo macakubiri, zigisha ivangura, kandi izo radiyo zikaba zumvirizwa n'ugwaruka, zumvirizwa n'abakuze n'abana. Murumva iyo turiko turaja ni naho u Rwanda nabo rwageze, naho iriya radiyo Mirikorine yagejeje igihugu. Rero abantu bumva canke babona bavyiyamiriza hakiri kare izo nyigisho zihagarikwa, kuko ni mbi cyane ku gihugu no kugwaruka no mu karere. Nabo bategetsi nyene bemerera izo radiyo ko zijaho, nabo ingaruka zizobagarukako, kuko ahantu habaye ibyaha nk'ivyo ntivyijana. Murakoze. Mushinga ntaye Emmanuel, namwe nta makenga mubona mufise kuri iyo ngendo ya CNDD-FDD yo guha umurongo Bimenye FM, ikimenyesha makuru cigisha amacakubiri? Mbega tworeka kugira amakenga gute iyo mubona ko abigisha amacakubiri, abigisha gucanamwo, abigisha kujyanisha bene umugabo umwe abarundi, iyo barinze baronka muhora bavugira ko nk'iradiyo FM nk'iyo BBCC isigaye ivugira ku murongo bahaburusha bwo kuvugira amenya ku iradiyo, uca wibuka neza mu Rwanda bari bafise radiyo yitwa RTLM, inyigisho z'ugwanko zahaca, kwankanisha bamwe ku bandi. Urumva rero abantu barinze baronka iradiyo murazi ko ari ikintu gishika kure cyane, kure gishobora gushikira umunyagihugu wari we wese aho yicaye. Turi mu bihe ata munyagihugu wovuga ngo ntagira iradiyo, n'utayigira arayumva ku mubanyi. Rero inyigisho nk'izo iyo zironse ingene zinyaruka, no kunyaruka ko gukora ikibi birashoboka. Aho rero ni abarundi bategerezwa kugabira, kuko sagaseseshwa rumuri ibyabaye mu Rwanda bakaja muri bikagwa gushika kuri jenoside yakorewe abatutsi. Murazi ingene byaje, hariho ni radiyo ivyigisha amenya, si bishasha. Urumva rero ni wacu nuko, kandi iradiyo nk'iyo yuguruwe ku mugaragaro, ni ukuvuga ko bategetsi bariko batera intege uwo bafasha wese kuja kuri uwo mugambi kwigisha abanyagihugu gutandukana n'abandi, kuko burya no gushiranako bizazogera. Abantu batabaye maso inkumbi zogwa dusigare turumigwa. Ngo rero no kuzitira tutaronegwa. Tukiri ngaho mushinga nahe Ndereyimana, mubona ibiganiro vya Bimenye FM bizogira iyahe impact kugwaruka? Ibiganiro ibyo ari byo byose, si yo Bimenye gusa, ibyo ari byo byose biragira impact ku bavyumviriza, na cyane cyane ugwaruka. Ibiganiro rero nk'ivyo biba birimwo inyigisho zo kuzura kaboze, zo kwama kwabwira abandi ati muraraba neza hange ibintu nk'ivyo. Burya umuntu umutima wiwe urashobora kuwukarisha, abandi barashobora kuwukarisha, na cyane cyane abanyagihugu barashobora kwigishwa ibintu kandi bakabigendera bakumva ko ari byo. Ukamwereka ko abandi ari babi, abandi ari banyagupfa, no gusenyera ku mugozi umwe ngo tuzobarandurane n'imizi. Ivyo baravyumva bakabigendera, baravyumva cyane. Urumva muri ico gihe tuba turiko turaroga ugwaruka kuri kazoza k'igihugu, haba hariho agahaze. Nico gituma rero
n'ubu ndasubiramo nitutahagabira tuzokwibuka kubogora twamaze gusesa, kuko n'ibyabaye mu babanyi mu Rwanda 1994 nta muntu n'umwe yabona ko bishobora kumera kurya. Umuntu rero ni ikintu gihambaye cyane, naho dutegerezwa gucunga tukaraba ko abariko barazana izo nyigisho zo kumvisha abandi ko bari ari babi vyohagarara kare, hagakorwa ibishoboka byose bigahagarara kare, bikenewe no guhindura ubutegetsi kugira hazoza abategetsi bigisha abarundi kwiteza imbere, bigisha abarundi imigambi y'iterambere ryabo ku gatwe kabo n'iterambere ry'igihugu. Ibyo nivyo biganiro dukeneye kumva ku maradiyo bayagira ugwaruka. Na ivyo bindi byo kwama bababwira bati banaka ni babi, banaka muragaba, banaka biratinda mu mutima bikuzura bikazoseseka. Iyo bisesetse rero havamwo akarambaraye. Haraje ba Kenny Claude bigisha ku mugaragaro ku maradiyo yemewe na leta. Uno munsi hakaba haje Zabimenye FM. Mbega mwibaza ko ari iki coba cihishije inyuma y'ibi bikorwa? Hari ico CNDD-FDD yoba ifisemwo uruhara canke yoba ari message CNDD-FDD ubwayo yoba iriko iraduha? Umushinga ntaye Espero. Urakoze cyane kuri iki kibazo kijanye n'ivyo Kenny Claude yigisha, kuko bisigara ku marezo sosio. Ni inyigisho zituka ubwoko bw'abatutsi, abagereranya n'abicanyi, abagereranya n'inzoka, ibintu byinshi bitandukanye biteye isoni n'ubwoba, kuko mu gihugu gifise ubuyobozi, zifise inzego zose zihari, abantu bakaduka bakifatira mu gahanga abandi babita babakagateka n'ibindi, biba biteye ubwoba. Uno munsi rero hiyongereyemwo izo zindi radio BBCC na Bimenye ntaco bitwaye. Ni radio zimwe bazihaye umurongo wa FM. Umurongo wa FM rero kugira uguhe, nubwo ntari umuhinga mu bijanye no kumenyesha amakuru, haba hariho inzego za leta zibanza kwiga zikaraba programme yawe kugira ikinyamakuru cemererwe gihabwe n'umurongo wa FM. Zikaraba ko programme yawe ihuye na programme ya leta. Rero nibaba bariko baha umurongo wa FM, nuko ivyo bavuga n'ivyo bashikiriza ari vyo leta ihari yifuza, abayobozi bahari bifuza. Rero birababaje kubona bashobora guha umurongo wa FM, bashobora kureka ikinyamakuru abantu bakavuga bariko bica abantu bakiriho, kuko kukwita inzoka, kukwita shetani, kukwita inkwezi y'ibibazo byose biri mu gihugu, kukwita icyo ntavuze ngira biteye isoni ivyo bavuga. Urumva leta ihari ibakurikirana, urumva ko ari programme ya leta, biteye isoni. Ni umugambi leta ifise wo gucafuza abo bantu, wo kubica, wo kubahonya. Ubu bariko barigisha abanyagihugu bacishije muri ivyo mu binyamakuru n'ayo maradiyo bashizeho. Ayo maradiyo rero arakwiye guhagarikwa, kuko ibinyamakuru birakoreshwa n'intwaro kenshi mu kwigisha ivyiyumviro vy'umugambi uri ku butegetsi. Ivyo binyamakuru rero biriko birakoreshwa, ni ivyo ndiko ndavuga. Sinovuga cyane ko hari tandukaniro ry'ivyo vyiyumviro n'ivyo bajya abayobozi bayoboye igihugu canke bayoboye umugambi uri ku butegetsi, ko hari igitandukaniro ririmo, kuko bose barafise ico bahurirako. Barigisha abanyagihugu ibijanye n'amacakubiri, ibijanye no kubibugwanko hagati y'ubwoko
buri mu Burundi na cane cane bavuga ko abatutsi atari abantu ko batifuza ko bosubira no kugira ico bavuze mu gihugu. Rero leta iyishigikiye uwo mugambi nuko bigenda, nibi bariko barakora, nibi bariko barigisha, nibi iyo bavuze ivyo bimenyetso bariko bigaragaza iyo politique d'exclusion, politique de génocide, ubu murumva ko babigejeje mu gushiraho ibinyamakuru bitanga message abayoboye igihugu bipfuza gutanga. Murakoze. Namwe mushinga nahendereye Imana, ibiganiro vyigishwa n'aba canke bariya bibiba amacakubiri biciye ku bimenyesha makuru vyemewe na leta, ubu naho bakaba bongeyemwo nyabuna n'ikimenyesha makuru kiri dediye ku nyigisho z'urwanko n'amacakubiri. Mubona hari message dede ishaka kuduha? Muti hariho banaka bigisha imvugo zo gukokeza amacakubiri, umugambwe CNDD-FDD uraho, leta iraho, ati canke yo bari message ya CNDD-FDD bacisha ku bandi bo badashaka kuvyemanga. Ico womenya mu gihugu citwa ko gifise umukuru w'igihugu, gifise umugambwe uri ku butegetsi, gifise ibikenewe vyose kugira ngo igihugu kibe igihugu. Iyo habaye abantu bigisha ibintu byo gucanishamwe abanyagihugu ku mugaragaro, umwe wese ashobora kuvyumviriza. None mwe mwibaza ko uwo muntu aba yiyadukije, abashigikiwe nyene gute wozana imvugo zibibugwanko mu banyagihugu? Leta ntigukomakome ahubwo kumva ko ukomeye kurusha kubera ushigikiwe. Nigute mwoba mukihengeshanya ngo mbega umugambwe ubizi canke nibwo buryo baronse bwo gucishamwo tembereza message ubutumwa ngo bushikire bose. Mu gihe rero ababikora yaba naka canke naka akaba atawe umukomakoma, igihugu gifise polisi, gifise sinema yitwa justice, naho ivyo vyose byapararanganye bitagikora. Mubonye umuntu rero yihaye kwigira akagarama ruganda ntihagire uwumukomakoma, siwe ababikoze, abashigikiwe. We kibari caisse de résonance, abari umuntu bacishamwo amajambo y'ivyo bakeneye. Tukiri kuri ibi by'ibiganiro vyigisha amacakubiri, Bonfils, sabo bonyene hariho na benshi bigira abatutsiza cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nk'ababwejeri, hari n'abandi benshi. Ariko reka tugume kuri iki cabimenye FM, naco mwibaza kuri CNDD-FDD yoba yashatse kutubwira. Kubona rero ibiganiro nk'ivya bimenye communication center, Gahinyuza FM, ibiganiro vya ntafatiro, ibiganiro vya bwejeri ku ma réseaux sociaux n'ahandi, ivyo byose vyigisha amacakubiri, CNDD-FDD umenga naco iri kiravyumva ko ni kibazo gihambaye cyane, ni kibazo gikwiye guhagurutsa abarundi bose bumva ko batezogwanira ubumwe n'amahoro, bakabagwanya bivuye inyuma aho baca baroga bigisha amacakubiri, abandi nabo bakahaca bigisha urukundo n'amahoro, baremesha amahoro. Ni kimenyamenya ko CNDD-FDD ishigikiye ivyo vyiyumviro vy'amacakubiri, ariko iyo umuntu ariko arigisha amacakubiri mu kumugwanya, kwigisha ivyo atari karigisha, ukigisha urukundo, ukigisha ubumwe, ukigisha amahoro, ico gihe uraheza ukamutsinda. Kuko ntiyogira kwigisha amacakubiri abamugwanya nabo ngo bace bigisha amacakubiri, boba bakamiye imbwa abandi nabo bakayiramiza. Rero naho umwe wese n'uruhara rw'umwe wese kurwanira amahoro, ukuri n'ubutungane ku barundi bose, kandi twiyamiriza inyigisho
zivangura amoko, inyigisho zigisha amacakubiri. CNDD-FDD yubakiye kuri ivyo kuko n'ingene yavutse mu bantu bariko bakurikiranwa na sentare Rubamba, benshi muri bo bagirizwa ubwicanyi bwari buhejeje kuba mu Burundi, ubwicanyi bwari bufise umurindi n'akaranda k'ihonyabwoko n'amacakubiri yari yigishijwe muri ico gihe, kandi ubwo bwicanyi bugakorerwa abantu, ico ni kimwe. Hanyuma rero abantu bo mu kubagwanya ni ukubima inzira, ni ukubereka ko abarundi hakiriho naho bari bake abumva ko ubuntu, ubumwe n'amahoro bikwiye kuja imbere gusumba ayo macakubiri. Aho baca baroga abandi bakahaca barogora, bigisha ko ukubana mu rukundo mu mahoro bishobora gutsinda kandi bikazanira ineza Uburundi n'abarundi. Kwemerera ari ikimenyesha makuru nkabimenye, twebwe tubona ko ari uwundi murindi, ari yindi ntambwe batambutse yo kugomba gukora ikibi kibishe nka kimwe radio Mirikorine yakoresheje mu gihe c'ihonyabwoko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Duhamagarira iki abarundi kutabaha amatwi, kumva ko kuba inkingi z'ubuntu n'amahoro n'ubumwe ari byo bintu vya mbere, kubona ko basangiye gupfa no gukira, kubona ko basangiye ubukene, ntibasukwe ngo basubire gusogotana. Mbaye wa mutama yavuga amazina hariya mu Rutongo Imuhuta avuga ati ntibasubire kubasuka ngo musubire gusogotana. Ntihagire rero abarundi basubira gusukwa ngo basubire gusogotana. Manirakiza Marciano niwe yavuze ayo mazina, kandi ijambo yavuze rirakomeye. Ntihagire usubira gusukwa hama ngo basubire gusogotana ejo ngo bavuge ngo barahenzwe. Twagomba tubabwire ko abarundi bakwiye guca urwevu bakamirira kure mwene izo nyigisho, hanyuma abariko bazigisha bakababwira bati cira birarura. Vyoba vyiza abarundi bose babaye inkingi z'ubuntu, ubumwe n'amahoro, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo abazotabaruka urugwimo rw'ubukene, urugwimo rw'inzara, urugwimo rw'intambara n'ayo macakubiri yose baze biyaga umugani bavuga ati aha mu karere twarimwo, aho twari dutumbereye twarabungabunze ubumwe, twarabungabunze impetso iduhetse twese. Ico gihe abo bantu bazokwambikwa urugori rw'amahoro, mu gihe abandi bazoba bariko bashengezwa mu butungane bajanwa mu mabohero, abazoba bakoze ako kabi kabishe, baba bavyigishije canke abagiye bavuga ngo bahenzwe. Kuko nta na rimwe ikibi gitsinda ukuri, nta na rimwe ikibi gitsinda ineza, nubwo bari kubishimikiza amategeko ngo babemereye gukorera ku mugaragaro. Ikibi naho coshurika, naho cogira ntikizosiga ukuri, bitebuke ukuri kuzotsinda. Mu gusozera kino kiganiro King, niki mwovuga ku babiba amacakubiri, haba CNDD-FDD na leta yayo ubwayo ishigikira ikanatsimbataza iyo ideologie du génocide ku barundi batandukanye babiba amacakubiri no kugwaruka Burundi bw'ejo? Ku babandanya babiba amacakubiri, baba bari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi Burundi canke n'imigambwe bashigikiye canke n'ahandi, murakoze. Iki kibazo ni kibazo abantu bakunda kuvuga haba muri ubu bwoko, haba muri buriya bwoko, bavuga amacakubiri, bigisha amacakubiri. Amacakubiri ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi kuko umuntu ayabiba iyo aba yiyumvira ahantu agera, ntiyo kwiyumviriye, ntiyo kwipfuje kubiba ayo macakubiri, kuko aragenda akagaruka ku bana biwe, akagaruka ku buzukuru biwe, n'abazovuka n'abazokomoka, baragaruka amacakubiri yabibwe akabagiraho ingaruka mbi haba mu mutekano, mu iterambere n'ibindi byinshi. Amacakubiri rero arasambura ubumwe, amacakubiri atuma abantu bahunga, amacakubiri atuma igihugu kidatera imbere, amacakubiri ahari amacakubiri nta mahoro aharanga, nta n'umutekano uharanga. Nico gituma bashaka kwibutsa ko cyane cyane urwaruka rw'u Burundi, kuko nibo kenshi baba batagize uruhara mu bintu biba byarabaye muri kahise,
ata muntu aba bagiriza ati wewe warigeze gushigikira aha canke warigeze kugira ico ushikiriza gihungabanya abandi turafise uruhara muri ibi canke biriya nibiyumvire kuko bafise imyaka myinshi yo kubaho bafise inguvu nyinshi zo gukorera igihugu no kwikorera no gukorera imiryango yabo no gukorera akarere bareke kuguma bumva bakurikira abo bantu biba binaniyaho iyo bibananiyaho kuzana amahoro n'umutekano no kunywanisha abantu baca bikora ku macakubiri kugira bagume bakomerwa amashi muri ivyo vyiyumviro vyabo ataho bigeze igihugu atari kubigita mu manga rero nteyakamo cane abantu bakiri muri ivyo vy'amacakubiri kuko iyo bavuze ngo CNDD-FDD canke ubutegetsi bw'i Burundi bariya bayobora nta nama bagenda mu bahutu bose kuko bavuga ko baserukira abahutu ngo bagirishe inama abahutu bose ngo dufise umugambi wo gukora ibi nakagwi k'abantu bafise uwo mugera w'amacakubiri bagaca bakwegeramwo abandi bagakurikira batazi n'ivyo bariko barakurikira canke babikurikira bakabikurikira bazi barondera ivyo barya canke inyungu izindi nyungu rero nibavanure n'abo bantu n'ako kagwi kabigisha amacakubiri iyo mvuze mu mugambwe wambajije ati n'ahandi haba n'abandi baba bari inyuma y'igihugu baba bari mu mpunzi mu buhungiro ivyumviro vy'amacakubiri ntaho bishikana umuntu ivyumviro vyo gutoteza mugenzi wawe mwene wanyu musangiye igihugu kuko mbere yuko tuba abatutsi n'abahutu n'abatwa twara abarundi tuvuka turi abarundi ibindi bigakomeza rero nibavanure n'izo nyigisho n'abo bantu babigisha ibintu ivyumviro vy'amacakubiri nico nashaka kuvuga nta numwe yatejwe imbere n'ivyumviro vy'amacakubiri biragenda bikagaruka bikazunguruka bikagukerako namwe mushinga ntahendereye Imana mu gusozera niki mwovuga kuba biba amacakubiri yaba CNDD-FDD ibishimikiyeko n'abarundi batandukanye bafatanije uwo mugambi mubisha abo babiyumvira uko bose kumva ko bogendera mu vyiyumviro by'ihonyabwoko bya jenoside nibateshwe bate kubera ibyari magera byarageruye nta nyungu bazobikuramo nta nukuvuga ngo bobikora bakabishikako bagaca baja ngaho bakararama isi yarabaye ntoya bararaba bagenzi babo bacuditse ubu bakoze ibara mu Rwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda interahamwe turabizi ko bacuditse ari nabo babashiramwo ibyo vyiyumviro kugira ngo bazotinde bamere nkabo umwisho niki no gupfa bangara nk'umufa kurujo ivyo rero sindabibasabira ariko bavyirondereye bazobironka bibateshwe bate rero bicare bajye bike bajyame kare cane cane abanyagihugu mwima amatwi abo bose bashaka kubashira mu kaga kuko ntawe vyereye murabizi karorero karahari hafi hano hafi y'Uburundi mu Rwanda byabayeyo murabizi mwima amatwi abo babakokeza babikora ku nyungu zabo nawe mushinga naye Bonfils niki muhamagarira ugwaruka ku bijanye n'izo ideologie du génocide ugwaruka Uburundi bw'ejo tuhamagarira gutandukanya intore n'intobotobo ibivugwa batandukanye icatsi n'ururu bumve ko igihugu nibakigira ishamba kizoba ishamba nibagomba ko kiba igihugu c'amahoro c'amata n'ubuki nkuko basokuru bamabiririmba banabiraze abana babo banabituraze ko kizoba igihugu c'amata n'ubuki ko ingorane zihanze igihugu zishobora guhanga igihugu abarundi bose bari hamwe kandi bakashobora kuzitorera umuti atawandya wangura kandi bumva ko
bategerezwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo igihugu cubakwe kitubakiye ku macakubiri ahubwo cubakiye ku rukundo, ubumwe, ubuntu n'amahoro. Nibatora intobotobo, nibatora icatsi aho gutora ururo, nta kibuza igihugu kizogwa mu manga, ariko tugume twizeye ko hazogera igihe abantu bagatora ikibereye, bagakubita ibweru, bakibuka ubwenge, maze igihugu kigasubira ku murongo w'ubuntu, ubushingantahe, ubumwe n'amahoro. Mu nkundire ndabashimire Bonfils Niyongere ko mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Nizera ko no hanyuma nitwabajya akara unzotwitaba. Ndabakengurukire nanje nshima ko mwantumiye muri kino kiganiro, nshimira nabo twasangiye ikiganiro, ndababemerera ko n'ikindi gihe munkeneye kandi akanya kabonetse nzobitaba intayaya. Murakoze. Ndabashimire namwe mushingantahe Emmanuel Ndereyimana ko mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Nizera ko no hanyuma nitwabajya akara unzotwitaba. Ego cyane bwana mumenyesha makuru, ndabashimiye kuba mwadutumiye muri kino kiganiro, twateramanye neza, twayaze neza n'abandi batumire, nejo bundi tuzobitaba ari mu batujya akara. Ndashimira kandi n'abariko baratwumviriza bose mu Burundi n'ahandi hose ku isi. Murakoze. Namwe mushingantahe Esperant King na Karutimana, ndabashimire ko mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Nizera ko no hanyuma nitwabajya akara unzotwitaba. Nkaba nsozera nshimira cyane abo twari kumwe muri kiganiro. Nshimira kandi abaduteze amatwi. Nibaza yuko ibi vyumviro twariko turavuga ko ivyumviro vyo gukumira, ivyumviro vyo guhonya abandi, na cane cane bicishijwe mu bimenyesha amakuru, ko ivyo bintu uwushoboye wese yovyamirira kure, kuko wanka, baca umugani mu Kirundi ngo wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Murakoze cane. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Hari umukurambere umwe yambwiye akantu keza ngo ubuntu twarazwe n'abasokuru bututegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Ndizera ko ibyo twayagiye muri kino kiganiro mwabyumvise, kandi hari icyo dukwiye twese gukora tukagarukira igihugu cyacu, hampande y'ibimenyesha amakuru n'abantu batandukanye bigisha amacakubiri. Hari abandi bigisha kugarukira ubuntu, kugarukira akaranga k'umurundi, kuko twese turabarundi. Nkashimira cyane itorero Burundi biciye mu biganiro bitandukanye, nkatahura akahise, ubaka ibirama, akavaziko hamwe n'ijwi ry'inararibonye. Ushobora gusanga kuri YouTube itorero Burundi canke kuri site yabo www.itorero-org. urasanga ko inyigisho nziza z'ukuri zo kunywanisha abarundi ikibwirwa n'icyumva. Aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye. Ndabashimiye mwese mwaduteze yompi. Shimira na Yves Irakoze yadufashije gutunganya amajwi ya kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye na kibashikirije. Ndabikebanuye. Tugira Burundi kandi tubuharanire. Ihuriro ry'ugwaruka. Iri ni ihuriro ry'ugwaruka. Mu kiganiro ihuriro ry'ugwaruka, Remesha iraganira na bamwe mu gwaruka ku bihanze ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu iminsi yose ya gatatu. Ihuriro ry'ugwaruka ni kuri West 3 Remesha.net.